Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mpamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiri kuvugwa mu gisoda c'u Burundi, aho muri etat majoro ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya kubera ukuntu abasoda b'u Burundi bamaze kurenganira mu ntambara iriko irahuza M23 na leta ya Kongo, ariko abasirikare b'u Burundi bakaba ariko barapfiramo ku bwinshi ku buryo ubu ngubu abaharurwa bamaze kugera hagati ya 40 na 80 y'abasoda b'abarundi bamaze gupfira muri Kongo. Hari amakuru adahumuriza kandi ateye ubwoba yerekana ingene mu gisoda c'u Burundi hari umwuka mubi n'ukuntu abasoda batanguye gutoroka igisoda kubera intambara iriko irabera muri Kongo, intambara idafise ikintu na kimwe imarira abanyagihugu. Abasirikare bahoze barwana muri CNDD FTD bariko baranga kujya gupfira mu ntambara muri Kongo, mu gihe abandi bavuye mu yindi mihari ndetse n'abari bari mu gisirikare ca cera ex-FABU bari kujyayo ku gahato, abatagiyeyo bakagirirwa nabi cane kandi bagakubagurwa ku buryo bukomeye. Hari amakuru adahumuriza na gatoya ku basirikare bafashwe banze kujya gupfira muri Kongo, bariko barahura n'ingorane zikomeye cane kuko bagenzi babo bariko barabatabariza bavuga ko umwanya n'umwanya bashobora kwicwa kubera ko banze nyine kujya kurwana muri Kongo, mu gihe abasoda babona ko ataco bariko bararwanira muri Kongo. Ni byinshi twabateguriye bijyanye n'ibiri kuvugwa mu gisoda, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko abasoda barashobora kugumukana. Perezida Evariste Ndayishimiye akibaza ibibaye, yarihenze ngo yabongeye agashahara, ariko ntago abasoda bashaka ko bagumya gupfira muri Kongo mu gihe ntaco bapfira, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akagumya kwirongera amadolari nawe agatanga ubuzima bw'abarundi. Byose nyine tugiye kubashiriza mu donido ry'amakuru. Wipfuza kuzajya bamuhambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abasirikare b'u Burundi nibarekurwe kubaza impamvu bambikwa umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Urugamba abasirikare b'u Burundi batwawemwo mu ngwano M23 muri Kongo ruriko ruronona igisoda c'u Burundi. Intwazangabo zirapfunzwe zihorwa ko zashikanye hejuru ibibazo by'ingabo zirongoye. Bamwe mu ntwazangabo zahoze muri CNFD ntibemera kuja ku rugamba muri Kongo. Hagati aho utwara ingabo zarungitswe kugwana muri na M23 yahinduwe akeka ko anyonora bimwe mu bigenewe ingabo z'u Burundi. Abasirikare bapfiriye muri Kongo barabandanya gushingurwa, ariko ibitigiri byabo gushika ubu ntibizwi. Imiryango myinshi ntiraronka ibiziga by'ababo abafashwe mpiri, nta kirakorwa kijanye no kubabohoza, mu gihe ibiziga byinshi byatakaye mu mashamba ya Kongo bitigeze biboneka, ariko n'abaryango ntibasigurirwe aho ababo bari ndetse n'ico bazize. Intwazangabo zirapfunzwe zihorwa kubaza ibibazo bikomeye. Kapiteni Bayubahe, Kapiteni Manirakiza na Liyetona Bararunyeretse baratahanywe ku munsi w'Imana uheze. Bakuwe igoma muri Kongo aho bari bajanywe muri Tafoko mu ngabo z'u Burundi ziri kugwana n'umuhari M23. Izo ntwazangabo zazize ibibazo zabajije abatwara Tafoko mu nama bakoresheje. Izi ntwazangabo zashikirije amakenga abasirikare zirongoye baguma baserura, nazo zikabura inyishu. Abasoda bavuga ko badatahura impamvu bambikwa umwambaro w'igisirikare ca Kongo kandi baserukira igihugu cigenga gifise umwambaro wacu. Abasirikare bavuga kandi ko batatahura ingene bajana kugwana n'imihari itabizeye. Abasoda b'u Burundi baratinya ko bazahava bicwa n'abakongomani bajana ku rugamba babahoye ubwoko bwabo nk'uko biriko biragenda muri ico gihugu. Abarundi ntibumva ingene bagwanira abantu babinuba.
bakisanga badatahura intambara barimwo ndetse n'ico bariko barapfira, ariko leta ntive mu gacerere ngo ivuge ku biriko biraba ku basoda b'abarundi mu ntambara iriko irabahuza na M23. Izi ntwazangabo ntizahawe inyishu, ahubwo baciye bazihagarika bazuriza indege ije gutora abandi basirikare mu Burundi. Kapiteni Bayubahe, Kapiteni Manirakiza na Liyotona Barurunyeretse bashitse bapfungwa muri polisi militaire. Aho niho bariko barabazwa n'iperereza rya gisirikare. Bagenzi babo barafise amakenga ko izo ntwazangabo zizohava ziremetanirizwa. Basaba ko bozijana n'ingoga imbere ya sentare ya gisirikare. Bagenzi babo bavuga kandi ko bafise amakenga baravye ingene izo ntwazangabo zipfunzwe nabi bitakozwe nk'uko intwazangabo zisanzwe zipfungwa. Hari intwazangabo zagirizwa ko zanse kuja ku rugamba muri Kongo. Aho ku munsi w'Imana uheze nyine harahagaritswe Liyotona Niyukuri Gervas yagirizwa ko indege ijanye abasoda muri Kongo yamusize. Mu gisoda bafata ko uyu musoda yicerereje n'impaka kugira ntaje ku rugamba muri Kongo. Hari iyindi ntwazangabo yanse kuja muri Kongo aho yari kurongora ingabo zigiye kugwana na M23. Umunsi wa gatandatu uheze Liyotona Colonel Martin Hakizimana ufise matricule S 1892 yaragararije aho yari mu ikambi ya Cibitoki aranka kurongora ingabo zagira zijabuke zija muri Kongo. Itegeko rivuye mu biro bikuru bya gisirikare ryategetse ko baba bamufungiye muri iyo kambi, bukeye bamujana kumupfunga i Bujumbura. Ababibonye bavuze ko yatwawe nabi cane, ntituzi icakurikiye kuva icyo gihe, ariko arashobora kugirirwa nabi nawe umwanya n'umwanya. Abandi basirikare twaganiriye bavuga ko bibaza ko Liyotona Colonel Martin Hakizimana we atangorane azogira. Bavuga bati abasoda bahoze bagwana muri CNDD-FDD ntibemera kuja gupfira muri Kongo, bo baragarariza icese atankurikizi. Ariko wahoze mu gisirikare ca kera canke uvuye muri FNL ntiyovyubahuka atagomba kubona ibara. Abo nibo bariko barashorwa mu ntambara batumva ya M23. Liyotona Colonel Martin Hakizimana yahoze agwana muri CNDD-FDD yarakoreye cane mu ngabo zicungera umukuru w'igihugu. Avuka hamwe n'umukuru w'igihugu muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Uburongozi bwa Tafoko bwarahinduwe. Inkuru dukesha Radio Inzamba imenyesha ko umukuru w'ingabo z'u Burundi ziri muri Tafoko yahinduwe ku wa gatatu uheze ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa 11 2023. Colonel Landre Kavamahanga yagiye gusubirira Colonel Emmanuel Haringanje. Amakuru ya Radio Inzamba avuga ko Colonel Haringanje yagirizwa kunyuruza amafaranga agenewe kugura ibikoresho bya basirikare b'u Burundi barungitswe mu rugamba rwa M23. Akarorero Radio Inzamba itanga ni amafaranga agenewe kugura amazi yo kunywa. Ayo mazi ntagurwa, ahubwo abasoda barungikwa kuvoma mu myonga. Ikindi catangaje abasirikare nuko uwari yagenwe kurongora izo ngabo za Tafoko yari Colonel Jokenas niho imbere ufise matricule S 1654, ariko yahinduwe ku munota wa nyuma. Jekonias niho imbere yoba nawe nyine yaranse kuja muri Kongo, arondera icitwazo ko agwaye. Yaba Colonel Emmanuel Haringanje ufise matricule S 0879, yaba Colonel Landre Kavamahanga ufise matricule S 1778, yaba na Colonel Jekonias niho imbere bose bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Abasirikare bavuga ko batinya uburongozi bwa Colonel Landre Kavamahanga azwi nk'intwazangabo yuzuye amacakubiri y'amoko, amaze igihe kitari gito yerekana nyine ko afise amacakubiri y'amoko. Haravugwa abasirikare bariko baraheba igisirikare c'u Burundi kubera ingwano ya Kongo. Amakuru turonka aremeza ko hariho abasirikare bariko baraheba igisoda kubera ukwanka kuja mu ntambara badatahura. Abasirikare benshi batorwa mu makambi yabo bakajanwa batabwiwe igikorwa bagiyeko. Benshi bamenya ko bagiye baje muri Kongo bageze mu Cibitoki canke ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Aho rero niho bamwe baca bagumuka bakanka kugenda. Benshi baca bapfungwa haheze iminsi bakirukanwa mu gisirikare.
hari abasirikare batari bake bavuga ko aho kugira ngo baje gupfira ibyo batazi muri Kongo bahitamwo guheba ico gisoda kuko n'ubundi ngo ntaco kibamariye. Amakuru dufise aremeza kandi ko hariho abasoda batorekera muri Kongo nyine. Akarorero amasoko yacu avuga ni intwazangabo y'ipeti rya Liyotona izwi ku izina rya Egari yatorokeye muri Kongo ibesha ko igiye kwivuza. Ayo masoko aremeza ko hari n'abandi basoda bagiye gutyo bakaba batarigera baboneka no bakaba baratorotse igisoda barabye ukuntu ariko barapfira ubusa. Ingendo yo guheba igisoda yari yaragabanutse kuva Perezida Ndayishimiye adugije imishahara y'abasoda mu kwa kane guheze. Amasoko yacu avuga ko umurindi w'abasirikare batabakomoka wari munini cyane imbere y'uko umushahara uduzwa abasoda hafi 800 boba bari bagitaye mu mwaka umwe. Kuva hadutse intambara ya M23 umurindi wo guheba igisoda wasubiriye kuduga kandi abenshi baragiheba kubera gutinya kujya gupfira ico batazi muri Kongo mu gihe bazi neza ko leta iriko irabaronkaho amadolari menshi ariko n'abapfiriye ku rugamba abo basize bagasigara babayeho nabi cyane kubera ko atakintu babaha umuryango wabuze. Kugeza ubu ibitigiri by'abasirikare babaguye mu ngwano ya M23 ntibizwi. Kuva ku wa kabiri uheze ibikorwa byo gushingura abasirikare baguye mu ntambara herutse na M23 birabandanya. Nk'uko twabibamenyesheje abo basoda bahambwa ku minsi itandukanye kugira ngo imiryango ntihure ngo ivugane no mu ntumbero yo guhisha ko hapfuye abasoda benshi. Bamwe banahambwa mu ntara za ruguru. Akarorero ni Kaporali Shefu Jerome Kabura yashinguwe muri komine Kayogoro mu ntara y'Amakamba ku wa kabiri uheze. Majoro Ernest Gashirahamwe yari arongoye izo ngabo zatabarutse yashinguye hirya y'ejo kwa kane igenekerezo rya 16 ukwezi kwa 11 2023. Utundi turero dufise ni First Class Methode niyo nkuru yashinguwe kwa gatatu i Bujumbura, undi nawe ni First Class Mashake niyo nkinzo yashinguwe kwa kane, n'undi witwa Elvis Mizero yashinguwe no munsi. Hari iyindi miryango myinshi ikibaza ibiziga by'ababo iyo biri, ariko abasoda twaganiriye bakavuga ko hari ibiziga byinshi byatakaye mu ishamba bitigeze biboneka. Abo ni nka Kaporali Shefu Jean Marie Nduwimana ndetse na Desire Sindayihebura n'abandi nyine ibiziga byabo kugeza uyu munsi bitarigera biboneka. Ibitigiri by'abasirikare baguye ku rugamba ntibizwi. Isoko ryacu ry'ibanga mu biro bikuru by'igisirikare rivuga ko hapfuye abasoda bari hagati ya 40 na 80. Hari abo igisoda kikirondera kibaza ko boba barazimiriye mu mashamba ya Kongo. Ni nk'uko ibitigiri by'abasirikare bafashwe mpiri na M23 nabyo nyine bitazwi neza. Amasoko y'ibanga mu gisoda cy'u Burundi avuga ko hoba hafashwe abasoda 16. M23 yo imaze kwerekana abasoda 3 gusa, ivuga ko abandi izagenda iberekana gake gake. Gusozera, kugeza ubu igipfungu ni cose ku ntambara Burundi burimwo muri North Kivu aho muri Kongo. Burundi busanzwe bufise abasoda hafi 1000 mu ngabo z'umuryango wa EAC. Izi ngabo zarungitswe ngo zije hagati y'ingabo za Kongo n'ingabo za M23. Burundi bwarahawe uburere bumwe bwahora bufashwe na M23, ariko bumwe muri ubwo burere bwaratewe n'insoresore bita Wazalendo. Burundi buca burazirekura. Ibyo byatumye M23 isubira gutera irigarurira uturere Wazalendo yari yafashe. Burundi nibwo butwara umuryango wa EAC bufatwa ko ari umuhuza muri Kongo, ariko nibwo nyine bwaciye burungika mu kinyegero izindi batayo 4 zifasha Wazalendo mu ndwano na M23. Izo ngabo nizo zitwa ko ziri muri Tafoko. Abo basirikare nta gihugu na kimwe kibemera ko bari, yaba Burundi yaba Kongo. Abasoda bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Abo basoda b'u Burundi ntibatahura ibyo barimwo, ntibatahura ico bariko barapfira. Ubuho ibintu birakomeye mu gihe ico kibazo gisa n'ikiriko kironona igisoda c'u Burundi. Abahoze muri FTD ntibashaka kuja gupfira ubusa. Abandi basoda nabo bajayo kubera atakundi bari bugire. Bamwe mu basirikare batanguye gutoroka igisoda kuko babona ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya mu gihe babandanywa koherezwa muri Kongo gupfirayo, ariko ntaco babona bariko bararwanira. None Burundi bufise yihe nyungu muri bino bintu buriko barakorera abasoda?
kanaciye ingani twonone igisirikare cacu kubera amadolari ibihumbi 5 abatwara igihugu baronka ku musoda barungitse ku ntambara muri Kongo. Ibi byose nyine ni ibintu biteye isoni kandi bibabaje cyane. Iyi foto twakoresheje tuyikesha ikinyamakuru SOS Media Burundi yafashwe hirya y'ejo mu ishingurwa rya Majoro Ernest Gashirahamwe. Bikaba byarabaye nyine ibintu bitangaje cyane kandi biteye ubwoba kubona leta y'u Burundi igumya ihakana ko ifise abasoda muri Kongo, ariko umunsi ku munsi ikabandanya gushingura abasoda baguye ku rubuga rw'intambara muri Kongo, mu gihe abasoda batari bake bari kwanga kujya muri iyo ntambara bariko barafatwa bagapfungwa, abandi bakagirirwa nabi ku buryo bukomeye cyane. Mu gihe mu gisoda harimwo ikibazo gikomeye cyane, Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kwikangura igisoda aricyo kimukomboye kuko yarihenze ngo abongeye agashahara, ariko kubongera agashahara ariko akagumya kubohereza gupfira muri Kongo ntago babishigikiye. Banywanyi bacu, hari andi makuru turiko turabatohoreza ari kuvugwa cyane mu mutekano ndetse no mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Turaza nyine kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, genda kuri sabone kugira ngo kurishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.